turongeye kuramutsa tubahana ikaze mwese mukurikirana iyi chaîne yacu ya YouTube ariyo Isi TV. Ubu ni umwaka twashikizeho amakuru mashasha, amakuru mutamenye, amakuru tuba twabatoreje hirya no hino, amakuru aba atarakoze ibirenge hasi kandi amakuru atarajako ivumbi. Amakuru tugiye kubashikiriza muri kano kanya, amakuru twabatoreje mu ntara zitandukanye zigize Uburundi na hano mu gisagara cacu ca Bujumbura, twababwira ayariko aravugwa. Amwe nadukundiye rero twaje kwambuka imipaka dushike mu bihugu bihanbiwe n'igihugu cacu c'Uburundi, arivyo Kongo, u Rwanda na Tanzania. Ariko umwe yadukundiye twaje kwambuka no hirya no hino, tubashikane ku mugabane wa Buraya, twabwiye amakuru ariko aravugwa hirya no hino. Amakuru rero ariko aravugwa ahanini yerekeye igihugu cacu, n'amakuru y'umushikiranganji wa mbere Gervain Yakobuca batazira benshi ndakugarika, ariko ariyamiriza irungikwa ry'abasirikare mu gihugu ca Kongo. Akavuga yuko rero atabona imvo n'imwe ituma abasirikare bagenda kurwana hariya mu gihugu ca Kongo. Amajambo rero ariko aravuga ayasaba umukuru w'igihugu ati nari kurungika abasirikare hariya mu gihugu ca Kongo. Ariko rero n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Rev Ndikuriyo nabo nyene bakaba bavuga rumwe, bakaba bavuga amajambo asa. Nawe nyene uwundi ni Agatogwa ariko avuga amajambo nk'ayo, nawe nyene akavuga ati abanywanyi banje bahagurukiye rimwe aho bari hose mu gihugu cacu c'Uburundi, biyamirize irungikwa ry'agasakisaki ry'abasirikare bariko bagenda kurwana hariya mu gihugu ca Kongo, kandi ata nyungu n'imwe igihugu c'Uburundi kiriko kiravyungukiramwo, usivye umukuru w'igihugu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye wenyene niwe abona inyungu ziriko zirava aho nyene muri Kongo. Turaje mu kandi tubashikirize umwihwezo w'ayo makuru yose, ariko muri studio Isi TV rero mukamwe nanje Salvatore, ariko ntarije nyene ndi kumwe na mugenzi wanje Bwana Jean Pierre Ndakuramukiza guhana ikaze muri studio za Isi TV. Ndakuramukije nanje ndaramukije n'abarundi bose bariko baratwumviriza, eka isi yose iriko iratwumviriza, abantu bumva ururimi rw'ikirundi, eka batwumva bose turabahaye ikaze mu makuru tugiye tubashikirize, tutibagiwe abari mu bihugu biduhana imbibe, muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, mu Rwanda, Tanzania, Uganda, eka n'abari muri Kenya, tutibagiwe n'abari ku mugabane w'i Burayi. Kaze mw'idonizo ry'amakuru tugiye tubashikirize. Yego, kaze mu makuru tugibashikirize, amakuru twatoreje avugwa hirya no hino mu ntara zigize Uburundi na hano mu gisagara cacu ca Bujumbura. Turabwiye rero amakuru y'idonizo twagiye turabatohoreza. Ahanini rero twaja guhagarara kwirungikwa ry'abasirikare b'Abarundi hariya mu gihugu ca Kongo, abariko barwana n'umuhari wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo. Ariko rero abasirikare b'Abarundi akaba aribo baza kwisonga kurwanya uwo muhari hariya muri Kongo. Rero mbega Bwana Jean Pierre, abo basirikare ariko barungikwa hariya muri Kongo bikaba bitumvwa canke ngo bibonwe kumwe n'abantu barongoye igihugu cacu c'Uburundi, ubibona gute mu gihe rero urongoye umugabo CNDD-FDD avyiyamiriza, umushikiranganji wa mbere nyene akavyiyamiriza, hamwe n'imigambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD nayo nyene ikaba iriko iravyiyamiriza? Mbega ni inyungu izihe Uburundi buriko burabona mw'irungikwa ry'abasirikare hariya muri Kongo? Nk'uko ubivuze jewe ivyo bintu ndabibona mu mice myinshi. Urabona ko abategetsi b'u Burundi batanguye kuva mu gacerere, barimwo kuva abasirikare b'u Burundi barungikwa muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo kuja kurwana n'umuhari M23. Urumva ko ata mutegetsi n'umwe arukura mu kanwa ngo akivugeko, ariko urumva ko batanguye kuza barava mu gacerere, nk'umushikiranganji wa mbere n'uwutwara umugambwe Rev Ndikuriyo. Urumva ko batanguye kuza kurako ivyo bintu, bavuga ati yamara Evariste Ndayishimiye ubaga wifasha abo basirikare udahagaze kubarungika muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Rero yuko ndabibona, nibaza ko hatanguye kuboneka icuka kibi kuri arya mafaranga Evariste Ndayishimiye yakura muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Bishoboka ko ariyo batanguye kuza barapfa, abo bandi batanguye kutaronka, ko arico gituma batanguye kuva mu gacerere bakavuga, canke ugasanga bariko bagomba kwiyeza ku banyagihugu, babereke ko bobo bakunda abanyagihugu, bagomba kubavugira. Imiryango iriko iraburira abana babo muri Kongo, babone ko hoba hari abategetsi bariko barabavugira. Ico naco kirashoboka, bavuga ati reka basi twebwe turabe ko twokwisubiza agashambara mu mugambwe CNDD-FDD, babone ko n'amaburiburi hariho abakunda igihugu. Ivyo navyo bikashoboka. Rero ikindi naco kikaba ariko hoba hariho icuka kibi hagati mu mugambwe CNDD-FDD, kuko urazi ko hamaze imisi bariko bagomba kuvuga ko Evariste Ndayishimiye adashobora gusubira kwitoza. Abandi bakavuga ati
twohashira twashira umushikiranganji wa mbere kugira barabe ko umugambwe CNDD-FDD wopfuma ugisubira no kugira n'icizere na gitoya ivyo navyo bikaba ariho wowe ariko aravuga ati reka tuvuge ariko igiteye amakenga naco kica kiza nuko Agathon yavuye mu gaciro akavuga ati yamara abanywanyi banje muhaguruke muvire hasi rimwe muyamirize ubutegetsi bwa CNDD-FDD buriko buramarira abana b'u Burundi muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Aha naho haca hazamo ikindi kibazo twibaza tuti none naho Agathon yoba yavuganye na Gervain Yakobo batazenda kugarika nubwo bahora barabana y'ingwe kuko babona igihugu kigeze ahatemba ibyo byose birashoboka bakavuga ati reka turabe ko twokwikura Evariste Ndayishimiye tumwagirize ibyo byose biriko birakorwa tumushire ko aya mabi y'abasirikare bararungitswe muri Kongo kuko urabona ko igihugu abanyagihugu eka abarundi bose ico kibazo c'abasirikare kibaraje ishinga yaba amasosiyete sivile bumva ko bama bariko baratabaza ati abarundi bariko barahonera muri Kongo ata ingwano bariko baragwana ataco bayibonera ibyo byose bikashoboka ugasanga bariko bagomba kwereka abarundi ko Evariste Ndayishimiye ari we wenyene n'akandi kagwi kariko kagiye mu mafaranga y'abo basirikare umushikiranganji wa mbere na Reverend kuri bo atakintu na kimwe babibonamo ahariho bo bavuye mu gacerere cyangwa usange Agathon nawe urabona ko ariko arahigwa buhongo usange bariko baravugana na Reverend kuri cyangwa usange bariko baravugana na Kugarika bavuga ati reka dushire ingufu hamwe turabe ko twokwikura Evariste Ndayishimiye kuko urabona ko aho igihugu kigejeje ibyo byose birashoboka kuko urabona ko ikibazo cyose bariko barunguka muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo bariko baragwayo giteye ubwoba giteye n'amakenga kandi kiriko kirashavuza abanyagihugu kiriko kirashavuza abarundi bose aho bari haba ngaha mu gihugu c'u Burundi eka n'abari hanze y'igihugu bavuga ati abo bana b'igihugu bariko bazira ubusa bariko bagwa mu ngwano ataco zinjiriza igihugu ataco zishikana igihugu atari kubamarira abana babo ivyo byose ukabona ko hari ikintu kibi aho wumva ibintu bitanguye kuza biravugwa n'abategetsi bakomakomeye muri CNDD-FDD. Bwana Jean Pierre ugiye kuraba muri rusange ukubona Agathon Gervain Yakobo hamwe na Reverend Kuri bagiye hamwe bakiyamiriza ibikorwa by'abasirikare mu gihugu ca Kongo none yuko Reverend Kuri canke Gervain Yakobo biteguriye kwitoza mu matora akurikira 2027 ku buryo ko Agathon nabo bamusaba nk'abanywanyi bati twegere tuje hamwe dukora urunani rwacu natwe twagitse n'amatora tuzogusubiza umugambwe tukwigiza imbere ntibatuzokugiza inyuma none ko ariko bamwiyegereza buke buke abaha abanywanyi ntibazomwigiza imbere mu matora azobakurikira nihagira umwe muri bo azoba yabaye nka perezida w'igihugu azoba arongoye Burundi ico gihe amatara yabuze amazi yabuze abana bariko biga nabi ubukene bwugarije igihugu bakavuga bati rero twarize kwisonga Ndayishimiye ntitwamuhagira manda igira kabiri bakavuga bati rero manda tugiye kwigabura twebwe habaye Reverend canke Ndakugarika ntako rwasashaka kumwiyegereza ngo abatiza abanywanyi bazotsindira amatora ku buryo atasha bacambariye babona ko igihugu bagishize mu kaga uriko urumviriza uravye nk'ikiganiro umushikiranganji wa mbere yagiranye n'abashinga amateka bakamubaza ibibazo bakabura ivyo yishura urumvise ko yavuga ati nimugende murabe ibwirizwa shingiro ati canke muzobibaza abashikiranganji babijejwe urabona ko hari ikintu umushikiranganji yariko aratinya avuga ati aho ndabivugira ngaha urazi ko Evariste Ndayishimiye yagumye amutera ubwoba urazi ko yaragombye kumukura hama abandi bakavuga ati ukamukura murajana ukabona ko hari ikintu anyegere kuba ahagurutse akavuga ati yamara abasirikare bariko barungika muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo ubage wifasha ukumva ko na Reverend bivuze urumva ko hariho urunani bagomba kugira ariko sinibaza ko Agathon naho urwo runani rw'abagabo babiri yohava rujamwo Agathon ngo yavuze ku gatwe kiwe nk'uko we avuga ati ndabona ko muri CNDD-FDD ataciza bariko barakora ariko abwira abarundi n'abanywanyi biwe ko Evariste Ndayishimiye n'akagwi kiwe bariko bararungika abasirikare muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo abo bana bariko baragenda bariko baja kugwayo atakintu na kimwe bariko baravira nawe nibaza ko ari ukugomba gukabura kugira yereke abanywanyi biwe ko nawe avuye mu gacerere urazi ko nawe yagumye ahohoterwa bavuga ati agira icyo avuze bagakubita mu mutwe avuga ati reka mfatire kuri iki kintu abarundi bose kibaraje ishinga kugira binjiye mu matora babona n'uwahora akunda CNDD-FDD ayikure ko agatima nta kindi kintu nibaza ko ariko arabigirira kuko
wowe urabona ko nahabwo ariko abwira abanywanyi urabona ko umugambi bawumwatse urabona ko no mu runani yari agiyemo bamwankiye ndabona ko atakindi kintu ariko agomba kwereka abarundi n'abanywanyi biwe ko SNDD-FDD uwo mugwi wa Evariste Ndayishimiye wo kwimika abana b'abarundi muri Congo bariko baja kugwira gupfira y'ubusa ari bo bariko babakorera ikibi rero nibaza ko atohava yiyunga n'umushikiranganji wa mbere ngo bagire inani bakorane kuko urazi ko mubamuhohoteye na wene ari mu nibaza ko n'umubamwatse umugambwe yewe yabigizemo uruhara nibaza ko batoba bagomba gushira inguvu hamwe kugira dukore Evariste Ndayishimiye ahubwo umushikiranganji wa mbere Reverend kuri bo urazi ko bamye bagomba kwikura ko Evariste Ndayishimiye ariko nawe akagira inguvu rero nibaza ko umwe wese abo bagabo babiri bo bariko barakorana ariko hagati Rwasa we yavuye mu gacerere kugira abwire abanyagihugu abwire abarundi abwire n'abanywanyi biwe ko bohaguruka bakiyamiriza iryo rungikwa ry'abasirikare muri Repubulika Iharanira Rusange ya Congo ku gatwe kiwe adafatanije Reverend Kuriyona n'umushikiranganji wa mbere Jebonja ko cyatazenda kugarika aho byikora muri rusange none ko amajambo bashikije kwiyamiriza irungikwa ry'abasirikare muri Congo ntaza kuhava bitanga nawe akitanga umwasi hagava bashiraho yashize bunyoni nko kubatse amaprizo atandukanye kubatse ubusho butandukanye twagiye twazungurutse ari ingozi twazungurutse igitega twabonye no mu Rumonge ko barabusubiramo ubusho butandukanye ukona ko bagira imyiteguro abantu bagiye gupfungwa mu minsi iri imbere ukona ko ubusho batabwubakiye ubusa mu minsi iri imbere bashobora gutangwa mu matora uzoramuka yitambitse imbere muri aya matora bashaka kumushira muri ubwo busho bashaka guhera kuri iyo nyaca gahera kwindi yako buca kwashira ahubatse ubusho hasi ko ari igitega aho twagiye muri iyo minsi twasanze babatse ubusho butandukanye hari bakashira bunyoni ubundi busigaye buramaye butegereje abandi bazogenda hako nawe azohava bitanga akavuga ati amajambo yo kubarizanisha bandi babikari amatora azobe bafunzwe ataronka abantu bamutera inkokora azokwicara atuje ategereje ko amatora aba agatsinda uriko urabiraba nibaza ko nabone bagira ikintu babiteguye kuko hamwe batoba babyiteguriye uko uriko urabivuga burya busho bubatswe nibwo bazoca bajamo kuko urabona bagomba kumukura amata mu kanwa ariko bagomba kumukura indya mu kanwa n'amafaranga yakura muri Congo yakora amafaranga menshi cyane kuko twarekera tubivuga haje umusirikare umwe yamuronka ku $5,000 by'idolari ukabona ko yamuha amafaranga atarenga 50 ku musirikare muto y'idolari n'ijana ku musirikare mukuru urumva ko ibyo amafaranga Evariste Ndayishimiye akurayo ari menshi cyane hamwe rero ayo majambo yo baravuga bataba bayiteguriye bakavuga ati reka natwe twishimirikije iki kugira babe bafise ingufu nyinshi hamwe yogira uwakora ko nkuko yari yagombye kumukura mu bushikiranganji bwa mbere bakamubwira ati ntukora ko bunyoni mufunzo yoyo ukamukora ko murajana nibaza ko izo nguvu arizo bishimirije kuko ntibabaja kuvuga ibyo bintu amajambo nkayo atanga nguvu baba bishimirije n'ahandi ho hamwe ataco baba bishimirije ukuri kurabivuga ubwo busho bariko barasanura bariko barakomeza bariko kubaka ubusho nka burya bwubakiye bunyoni mu mabara atandukanye agize igihugu nibaza ko na Evariste Ndayishimiye nawe ariko aravyitegura avuga ati uzovyura umutwe azoja muri ako gasho rero nibaza ko n'abagabo bamaze kuvyitegurira kuko bwubakwa babona urazi ko ndira ko buca wewe amaze kugwa amajanja kenshi ubonye ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yamugeze amajanja avuga ati nakare ubwo iyo ntebe wicaye ko se wari kwicara ko akagomba kumukura kugira amufunge bikananirana ibyo byose birashobokamwe batanga ubwo bafise nta kabuza aya majambo arabakora ko aya majambo arabashira muri ubwo bushobo ariko barubaka kandi nibaza ko bateko babwubakira ubusa nibaza ko bateko barabwubakira ubusa usanga ibyo bihangange bikomakomeye nyene kujya babushizemo bunyoni nabone bashobora kubujamo cyangwa ugasange na Evariste Ndayishimiye na wene ariko arabwubakira kuko wani bihangange navyo ntivyoroshe bavuga ati hamwe akava ku butegetsi hakajamwe umwe muri abo nawe mushobora gusanga uruhigi ruhindukiye usanga ubwo busha nabwo arakagiyemo nande kuri basanga afunze nka Evariste canke ndakugarika usanga afunze Ndayishimiye amufunze kuko urabona bariko banigana muri iki gihe cy'amatora bavuga ati Evariste Ndayishimiye ntashobora gusubira kwitoza abandi nabo bakakubita urutoki ati ntitoje Uburundi bupfa bufutwa rero abo bose bavuga ati ntaho nyurako umushikiranganji wa mbere avuga ati Evariste Ndayishimiye ntashobora kwitoza umukuru w'umugambwe Reverend Kure nawe akavuga ati nanje iyi ntebe ndakeneye kuyicarako Evariste Ndayishimiye ntashobora kwitoza ivyo byose urumva ko ari ibihangange biriko biranigana rero hamwe muri ivyo bihangange
hoja ko nka Ndakugarika canke hakaja ko Reverend Ndikuriyo nta nkeka Evariste Ndayishimiye kaya kiwe yageremwo Bunyoni nawe bakagerekwa ubwo gusha yuko arubaka ushobora gusanga ari we wabugiyemo kuko urabona ko ari ibihangange bihanganye kandi bose bafise inguvu urabona ko yagombye gukura umushikiranganji wa mbere abandi bakavuga ati kirazira kandi harya afise inyagira ko naho ubona yagira ivyo agira yaravuga ati nta museni DFDD n'umwe yarugwanye uzosubira gupfunga nta n'umwe uzosubira gukora mu mabanga akomeye urabona ko na Reverend Ndikuriyo manda yiwe yaheze yarangiye kurongora umugambi nubwo yaciye agwara ariko urabona ko atigeze asubirizwa nta kindi kintu cabitumye harya baravuga ati tuzoshiraho uwo dushaka twebwe nyene ibicocoro harya Evariste Ndayishimiye nawe nta kintu na kimwe kivuga n'ahandi hoho ndakubwiye abo bose aba yarabapfunze yewe umushikiranganji wa mbere aba yagiye mu ibohero yewe Reverend Ndikuriyo aba yagiye mu ibohero nibaza ko ari ibihangange bikomoka muri CNDD-FDD bamaze gupfungwa ariko nabo baravuga ati urapfunze uwa mbere nta wundi muntu uzoza gupfunga wa mbere aba yagiye mu ibohero yewe Reverend Ndikuriyo aba yagiye mu ibohero nibaza ko ari ibihangange bikomoka muri CNDD-FDD bamaze gupfungwa ariko nabo baravuga ati urapfunze uwa mbere nta wundi muntu uzoza gupfunga harya na wene nibaza ko amategeko atari we yafata rero hamwe intwaro zohinduka hakajamwo muri abo bagabo babiri canke muri abo CNDD-FDD ndakubwiye ko Evariste Ndayishimiye atahandi hantu yoruhukira kuko nabo barakubita rugaturika kuko hari ibintu vyinshi yababujije hari ibintu vyinshi akora wenyene hari ibintu vyinshi hari amafaranga menshi kandi ava muri Kongo harimwo adashikirwa rero nayo ayo arababaje cane nubwo ubona ariko aravuga amajambo nibaza ko ahanini atari gukunda abo bana b'igihugu ahubwo ari ako gafaranga yoba atakibahako ariko biriko biravugwa ko abantu benshi bo mu nzego zitandukanye haba abavuga agateka kazina muntu haba CNDH bariko barahunga bakavuga bati muri CNDD-FDD ubu bariho gahunda yuko hari abantu bagiye guhunga muri ino minsi iri imbere abenshi rero bakavuga ko hari bamaze gusezera n'imiryango yabo umwana n'umwanya rero bashobora guhunga bakavuga bati Reverend Ndikuriyo yiba afise amakuru ko umuntu ashobora guhunga guhunga wenyene ubwite ciwe ashobora guhunga jewe ko atazenda ndakugarika nawe nyene agahunga umwanya n'umwanya bakavuga ko hari icuka kibi hano mu gihugu cacu Burundi aho twatembera mu makaritiye agize igisagara ca Bujumbura twaciye atandukanye benshi batubwiye yuko hari ikintu kitameze neza muri CNDD-FDD ubwo uko kwitegura guhunga n'abantu bariko barahunga ubwo ntibiva ku majambo yo kubashikiriza batera Evariste Ndayishimiye bakamuhanura benshi bavuga ati Ndayishimiye iyo umuhanuye uhinduka umwansi wiwe ubwo abantu bariko baravuga bamuhanura amajambo mu bibazo bitandukanye kuruka muri Kongo cy'umutekano muke cy'utera amajambo n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda ubukene bweje igihugu ayo majambo se yatuma nawe abatera ubwoba atontuma agahita abantu bahunga sivyo byo bituma abantu batariko bavuga rumwe nawe nyene umwana umwe kumva abantu nabo barahunza amajambo bariko batera Ndayishimiye bavuga bati ibi nibi naka abasirikare n'ibiki sivyo bizotuma abantu baherera hanze bahunga igihugu uriko uraraba kuva aho Gervais Ndirakobuca batazenda kugarika agirana inama n'abashinga amateka akavuga amajambo kumva bamaje kumwe ntabivuze wabonye ashitse baciye batangwa kumuhindurira abahora bamucungereye kandi bakamuhindura atabimenyeshejwe ivyo byose bitera amakenga CNDD-FDD ukumva rero nayo majambo yo kuravuga urumva ko hari ahantu yakuye inguvu kuko amaze guhindurirwa abamucungereye bakamuhindura atabimenyeshejwe urumva ko hari ikintu cagira kibi ariko urabona ko ata kintu kimwe cabaye rero nibaza ko ngirana na Gervais Ndirakobuca batazenda kugarika yaciye yikora mu bihangange vya CNDD-FDD bimushigikiye aravuga ati yamara kagira akambeko n'ahandi hoho yataba ataco yishimirije amaze guhindurirwa abamucungereye nibaza ko icyakurikira wacucumva nawe ye kwara kuja muri iryo gereza mwubwo bushoboye kubarubaka ariko urabona ko atakintu na kimwe kiriko kirakorwa ahubwo nawe yizanzamuye akavuga amajambo ategwa akavuga ati yamara abasirikare utegerezwa gusigurira abarundi igituma ariko baraja kugwa muri Kongo abana b'u Burundi bahereye muri Kongo ariko yabwira perezida kandi uzi ko barabana yiwe urumva ko ari ikintu yishimirije rero kuba uvuga ko abategetsi bamwe barahunga ntiboreka guhunga kuko abantu bamwe ko baravuga baba muri societe civile baba abanyagihugu babamenyesha amakuru bamwe baravuga ati umuntu wese yakoreshejwe na CNDD-FDD impembo yiwe ni ukumwica ni ukumupfunga rero nabo bahunga bari abantu bakomeye muri CNDD-FDD bari abantu bakoranye na CNDD-FDD ariko
ubu urabona ko bariko barateshekuza bagahunga ubaza ko bariko bahunga iki niko babakoresheje hageze igihe bavuga ati namwe iyo mwakoze muzaba muja kubivuga reka tubere iminwe nta kindi kintu rero ko bariko barahunga nabo banda kugaruka nyene nuko nyene baba bafise inguvu urabona ko uwutwara umuganga CNDD-FDD bari bamukoreye kandi urazi ko hari umuntu akoma cane ariko urabona ko bari bamugandaguye rero muri CNDD-FDD urabakorera impembo yabo impembo baguhemba ni ukukwica rero n'abo bategetsi bariko barahunga nta kindi kintu bariko barahunga ubibaza ko bariko barahunga ngo nuko bagombye gukorera abanyagihugu iciza ubutegetsi bukabankireka nabo barasahuye barishe abanyagihugu barateteje abanyagihugu ariko barabona ko CNDD-FDD impembo yabo izobahemba ari ukubagandagura kugira bazimagize inzehe bazimye amatohoza ntihagire ikizoja imbere y'ubutungane hageze ko baja imbere y'ubutungane ntibazoronke abavuga ati mwebwe mwadutuma ibi nimwe mwadutuma ibi nitwe twakoze ibi ariko nimwe mwadutuma ivyo vyose bakaba bariko barabinyegiza rero kuba abategetsi bakomakomeye ko barahunga muri CNDD-FDD nibaza ko ata kindi kintu nabo wumva bariko baravuga ubu ejo ushobora gusanga bahunze nibaza ko yataba bakomeye muri CNDD-FDD yataba hari ibihangange nyene bishigikiranye nibaza ko umushikiranganji wa mbere Gervain Ndirakobuca kuva batanga kumuhindurira abamucungera nibaza ko adahunze aba yarapfunzwe ariko nuko nawe yaciye yikora kuri ivyo bihangange bindi bakavuga ati reka dufatane amaboko nk'uko twasezeranye ko atamu CNDD-FDD zizosubira gupfungwa reka tuvyamame n'ahandi hoho sinkubesha abamaze kugera mw'ibohero noneho ukumva abenshi bariko barahunga ivyo bakoze bageze ko bibakora ko ivyo amabi bakoreye abanyagihugu hageze ko bavuga ati ntibazomena amabanga reka babakuremo kamwe kamwe baheze babice nta kuntu abasigaye muri leta canke imbonerakure bari hasi bakumviye bakikubita agashi bakabona ko bakuru babo batorohewe bakavuga ati hatu twisubireko bakamenya ko abo badasangiye imigambwe badahinduka abansi abo badasangiye imigambwe badahinduka abakiba nk'uko babivuga ariko bagasangira igihugu bakacubaka mu kuri nk'uko nyene basangiye Uburundi kuko Gasore yavuze ati abantoye n'abatantoye mwese igihugu kirabakeneye nta kubona utatoye CNDD-FDD ahinduka umwasi igihugu co ntikimukeneye nk'uko Gasore yabivuga bose ntibakenewe kuba mu gihugu c'Uburundi batekanye umutekano wa bose watsinze amatora akaza agatwarira bose mbega kubera iki abasigaye bo batabibona ko uwatsinze amatora yatwaye Abarundi bose nibaza ko CNDD-FDD ko twama turiko turabivuga uko abantu bariko barabivuga CNDD-FDD ntiyaje ku butegetsi ngo ije gutwarira Abarundi uko twavuze ko hariho CNDD-FDD yaje ifise imice itatu niko bimeze uwo muco uri ku butegetsi nta kintu na kimwe waje wiyumvirira neza igihugu atari ukwica Abarundi atari ukubanyaga ivyabo atari ukubangaza atari ukubasahura rero kuvuga ngo hari ikintu bokorera Abarundi ngo bonywanisha Abarundi nibaza ko bukiri kure nk'ukwezi nibaza ko bitatorera Abarundi ngo bonywanisha Abarundi nibaza ko bukiri kure nk'ukwezi nibaza ko bitatopfa bibaye no muri CNDD-FDD kuko uravye ivyo bariko barakorera Abarundi n'ibintu biteye ubwoba uravye aho igihugu kigeze nk'uko turiko turabivuga ni ikintu giteye ubwoba rero kuba bavuga ati izo mbonerakure zokwigengesera izo mbonerakure zirashonje izo mbonerakure bazihendahendesha udufaranga nkaho bari kubikwa muri Kongo baravuga ati babatanga kubarungika muri Kongo bavuga ati genda mugwanye M23 muzogaruka muja gucungira amatora muzogaruka muba abasirikare muzogaruka muja mu misiyo hanze y'igihugu nivyo babahendesha rero kuba bariko barahendesha izo mbonerakure utwo tuntu nk'utuntu turiya ni kugira nazo ziramuke ndiko ndakubwira uriko uraganira n'imbonerakure zimwe barakubwira ati muri CNDD-FDD twahinje tuzi ko ari umugambwe uje gukorera neza Abarundi ariko twasanze twitaye mu manga rero bamaze kwinjira muri CNDD-FDD kugira uvemo biragora utaciye uhunga barakwica nta kindi kintu wokora muri CNDD-FDD wovuga ngo wovamo urahunga ugata igihugu ugahunga rero habavuga ati nta kundi twararuguyemo ubu ntiwokwirota rero ahubwo sinova ko aba CNDD-FDD bavuga ngo nibo bavuga ico bakoze ahubwo Abarundi bose bakwiye gufatana mu nda nurako urarumviriza hirya no hino imbonerakure nazo zirarusha muri CNDD-FDD nabo bararusha uriko atembera ngaha mu gisagara ca Bujumbura urabona ko hari abantu bagenda ishavu rinini ubobwiye na CNDD-FDD ahubwo abo bocika umwasi ariko mu mitima inziga iri mu kubica ariko hageze ko babahamagara bakagenda bavuga bati reka turabe duce aho turara
turako tworamuka turako twomara kabiri kuko utagiye barakwica. Urabonye igihe Evariste Ndayishimiye yaravuye mu ngendo za Gitega, urabonye ko bavuze ati umuntu wese atazokwitabira gutegera umukuru w'igihugu ntazosubira kuronka isukari, ntazosubira kuronka amazi, ntazosubira kwivuza. Ukumva ko hari ibintu biteye ubwoba. Rero n'abandi bapfa kugenda uko nyene, ntugire ngo bajya mu mitima harimo abantu bakunda CNDD-FDD nk'uko twabivuze. Ni ukuri sindakubesha, CNDD-FDD uriko uraraba igeze aho umwanzi ashaka, ariko bariko baracakoresha akagere batera igeragema bakoresha inguvu bafise, kuko urabona nibo bafise ubutegetsi, babwira iryo perereza, babwira abasirikare, babwira abapolisi, babwira izo mbonerakure zikibayoboka bati tera ubwoba abantu turabe ko twomara turabe ko twokuba amatora. Ngo tuvuga ko rero inzira ya nyuma basigaje ari iyo kwiba amatora bagaheza bakabandanya basongera isibe n'utwari dusigaye. Reka rero dukengukiye abandi bose bariko batwumviriza ishene yacu ya YouTube ariyo Isi TV, turararikire kuza mu kandi kanya tubabwiye amakuru yandi ariko aravugwa hirya no hino. Nkanda gushimiye Bwana Jean Pierre ne utumira utaha na nyene uzotwitaba ndavyibaza. Yego nanjye ndagukengukiye kandi akangukiye n'abatwumviriza bose aho baherereye, bagire umunsi mwiza.